Sawa. Wene mama. Mama. Salamu. Wene wongera kubwira ko mukunzi wanje. Yanaje kumwereka muhira. Nizo zomusigira. Umuntu yemera ngambo. Ama nimubwira ikibazo ase mama wanje sizingira nameze neza. Yendura mutahuko nyine. Gusa nari mutahuza neza nta kibazo. Ama ntibaze yuko atamwari dufise mu gutakaza ngaho. Ushobora kugenda. Siko. Okay. Wabize ibyo mbwira wewe? Prince nyumvirize ndakubwire. Ibi bintu uri kurakora nga anye. Umva ugongoye neza mu mutwe wewe. Singongoye neza jewe. Singongoye neza. Umvirize ndakubwire my bro. Aya matunga ari nga anye. Niweze kara yiwawe. Data yasize ubu muhagarikizi. Nakubwiye yuko uzoyatwara uko ushaka. Mama akarira. Ugeze ku giciro yuko mama arira. Agakurura amosozi. Paske wewe mama wawe ni mama wawe si mama wanje. Turagitahuraho. Kuba yaramvyaye n'abandi bari kumvyara kandi neza cyane. Kandi yari guteba mama wanje nari kumuvyara jeje mu buzima bwanje. Afa uzazana amajambo menshi. Mushenzi. Prince, iki mama yari guteba kumvyara nari kumuvyara. Urakwije neza wewe kandi cyane gose abwo nudakwije kwa amajambo kuravuga ngo imbere yanje. Ubwenge n'umushatsi. Ndavyemeye yuko ubwenge uri umushatsi. Kira muntu afise ubwenge bwiwe. Imyaka yabera kugora sebe. Imyaka yabera kugora, uracari muto, ari umusi uzokura. Amajambo nakubwiye yose uzobona ko akamaro bawe. Prince! Mwananje. Umukobwa nkunda kandi bambere urazi gutanga umukobwa afise. Ndabizi. Nashaka ndakubwire yuko cy'umuhungu. Urabona ko icyo bundi yadutwaye ipya mu mirima yabo aratwereka amatungo yose afise aratujana atwereka inzu zose afise mu gisagara ukuri ujya muhungu agufise ku mutima nashaka yuko rero ntuzomuhebe ngo jaho ngumuzanire ibintu by'abakobwa bo mu muji biki gihe ebana nuko je mbona nukuri uwo mukunda kandi cyo nkeneye yuko nashaka mugire ubukwe byihuta ugende mukyarira abana umukunde umwubahe yani mube nk'abantu nyene banezereye mu rugo n'abaje kwishimira tunararuse umugore mwiza kandi yareze na nyina tunararuse umugore afise indero kiwe. Usna please ndagusavye ikintu kimwe cyo utahura mu rukundo ni nko kwasamura urukundo yugize tap byose babiheze ivyo rero Husna ntibitume wibagira mission wibagira intumbero kubera ko rujya rugo nubwo biboneka yuko ari urugo ataco rufise ariko harimo amatungo menshi ndibaza wewe kugira ngo bitahure ivyo biragoye cyane namwe bw'abakobwa n'abantu boroshe guhinduka akanya gato urashobora kubona ingena mwenyura ukabona inyenyi ugaca uhinduka please ndabigusavye ntutakaze intumbero yacu. Urumva ntabwo unyizera cyenda gico ndikunda kora kandi nazi kira kintu cyose kizogendeka neza. Husna sezeranye ikintu kimwe twumvikana uriya muhungu Prince yaramaze kukwereka ahantu hatogatoga kuri ubwo rero genda ukore muri biziga mpande atogatoga kubera ko aratogatoga mu rukundo winjirire mwahajya mugakizire yuko winjira kubera ko ndabona yuko wewe watanguye kumera nk'umuntu yoroha uno munsi umuntu arashobora kugukorera ivyiza 90 n'ijana hakaza umuntu mwaka gukorera iciza kimwe ugakangwa n'impapuro guhaye ugaca impinduka.
Cyenda zico ndiko ndakora. Jewe miso mfise hajya muri rujya rugo nuko yajya amatungo yose nigaruriza jewe. Kandi nitijije wewe. Kuko urukundo rwacu ntirushobora gushika ku ntambwe ishimishije mu gihe twebwe tutariko turi prepara dutegura kazoza rero tugategura muri iryo nzira nakubwiye. Kuko uriya Prince byaramaze kugaragara yuko nashoboka. Donc aba yari faible twe tuca dukorera muri faiblesse yiwe nyine. Sawa? Wanyizera ndazi ikintu kira kintu cyose Okay. kizokunda. Okay, je nibaza yuko aho nta bintu birebire. Rendez-vous ni mwijoro. Ngiye kuraba muzega resultat zavuye muri ODR kugira ngo mbandanye ibikorwa by'amabaraba. Sawa, reka nanje Merci. mbanze mpeze n'ibyo nari. Mama wawe niwe yarari ngaho? Ni hari. Okay, mafu. Sawa. uraziga Husna kuba narakurondeye dukundane nibisigura yuko nabuze abakobwa ariko ni kubw'urukundo ndagukunda nico gituma nakurondeye. Gusa ndazi yuko hari abahungu benshi wari gukundana nabo ariko washimiye gukundana na Prince. Kumva yuko wanyemeje kunkunda naje nzogukunda ibihe byose. Nacu uzobura turi kumwe nanje. Nibaza yuko icyo nakubwira nibyo nyine. Ndakukunda uruwanje kandi ibihe byose. Nauza akundutire. Oya nawe. Naje ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Uribuka amasezerano ari hagati ya Jeno. Icyo si kibazo. Amasezerano yose ndayazi kandi nzobikora nk'uko bishaka. Kwanza bidanatevye ntujoza mwira na mama wawe nakwereka ibintu mfise n'ubutunzi mfise yuko byose nabiguha kubw'urukundo. Ndagukunda. Naje ndagukunda ndibaza nzoryoherwa cyane. Ntakibazo tushobora Anakimwe. nibaze yuko ntaje kuvuga menshi ngaha kiratahuritse ahubwo naje kubabwira yuko nabakeneye ngaha baho habaye ngaha umwanya muremure cyane ariko kuri uyu mwanya sinabakeneye ngaha wewe na mama wawe. Ntacyo nuko murafasha ngaha nyine kuzana abantu bashobora kumfasha byo mu buzima bwanjye apana mwebwe cyambere muri mwebwe cyo ushobora kumfasha cyo gitahuraho nawe urira ukuzuza indobo ayo munsi uzera mwene singere kuvuga menshi aho ngere kumusoka ngaha No discussion. Tora muvega mugende mvuge gute? Yatauritseho. Yatauritse. Haguruka. Basi sigura guhaguruka. Tora amashakoshi muve ngaha. Sindabakeneye. Kandi muzona handondere jewe sinuwi wanyu. Soka, hey, dégage. Prince. Nibiki. Ezi mama. Kanda tsukwa mari mama. Ni mama. Mama wewe hapana mama waje jewe. Kuba yaramvyaye yaramvyaye. Yari gutera cyari kumuvyara. Cyo gitahuraho. Dégage. Soka. Nyaruka muvyure ngaha. Haguruka sele. Mama ibiki? Mama wawe hapana je mama wanje.
Prince urazi yuko ari mama. Ndamufashe iki kuri mama? Prince urazi ko ari mama. Icyiza akoze no kumbyara nta kindi nkeneye. Yaramvyaye n'abandi bari kumbyara atari kumbyara. Muve ngaho shoke. Mwashaka kugenda? Koresha umwana kandi wihuta. Turagenda Prince. Koresha umwana kandi wihuta. Reka kwigwaza haguruka, reka kwigwaza hey. Amwana kwa system. Sinabishobora jewe. Nunda gufasha ikitoshobora. Sinabishobora. Ivyo birabasha, je nazo ngeneye kumva. Urondegera umukuru anga sinabakeneye ngayi wanje. Muzovuga ko umuntu ngamwira. Shenzi. Abavyaye baravyaye simwesu yavyaye. We kandi narakubwiye kuva kera. Uzataha uyo nakubwiye je nk'umuhungu. Mugabo natutahura. Uyu n'umukobwa zo kumara umukobwa. Soka mumbira nga. Nkuko wabinsavye, nkuko wakeneye ko biba, ndibaza uno munsi bigomba kuba nkuko wabishatse. Burya sinkunda gukoresha amajambo kenshi, nkunda gukoresha ibikorwa kenshi. Sinzi novuga gute, ahubwo ikintu nyamukuru nakubwira yuko ibibona ngaha izo mapuro zaha hose muhira gushika hariya hose ruguru. Ya gutanguye hariya ugeze hariya ruguru. Izi nizo mapuro zayo. Kubw'urukundo ndagukunda, ndemeye kubw'ubu ibi byose aba ari ubije aho. Ndagukunda. Ibyo ushaka ndakubwiye kandi ugitahure neza cyane. Kandi sinifuza yuko nzo kubura mu buzima bwanjye. Ibihe byose uzoba uri hafi yanjye. Shyirako umukono wawe ngaha. Nziza cyane. Ndibaza sinovuga menshi. Amasheri. Nanje ndagukunda cyane. Numva nezerewe cyane, ndanezera sinzi ukuntu nabikubwiye. Nziza. Kunezerwa n'ibisanzwe. Baza kwanza ufate impapuro. Ndayifata? Yego. Ubu ushaka kuvuga ko byabaye ibyanje. Ntugire ikibazo, ndi ngaha kubwawe byose biri ngaha kubwawe. Kandi ntiwitinye. Fata. Ndagukunda cyane. Sinifuza yuko ushobora guhangayika kubera jewe. Amara ikintu nashaka kujya gukora kandi nashaka yuko uza kumperekeza. Nta na kimwe mbwira aricyo ushaka ngo nyene nukigukorera. Nta na kimwe. Ari ikindi kintu ntegerezwa kukwereka. Kandi? Yes, ntugire ikibazo.
ni byinshi kuri we ngomba kuguha ndakwereke uko ndagukunda sishobora kuvuga n'amajambo menshi ahubwo nkunyerekana ibikorwa turashobora kugenda nkakwereka icyo kintu Sere nibaze yuko ushitse ngaha nezerwa vraiment hanyuma ruhuka kabisa wumve kuryohewe nyene wumve kuryohewe na mama wawe ngaho ndibaza yuko atakintu kizokwigera kibakomanga ariko munezerwe muryoherwe urya nawe urya mukuru wawe ntazi ibyo ariko aragira ntazi iyo ariko arinjira hanyuma Eric genda urabe jumbo bugari bagiye bahimbe kugira ngo babandanyeho nyene bameze neza bibagira kahise mu bisanzwe ntabwo bufu sinzi ko hari sigaye bukeya umugabo reka nje kuraba ku butiki ko ubwo nshobora kuronka sawa ndafise amahera makeya imiburi burugira namwe mubandanye ibiganiro ngaho onye ndagarutse mu kanya bugari ngoma ndabushire ku gihe sawa ara nikiro n'inusu nabizi none yego hanyuma Sere mwibagire mwumve yuko muryohewe bijya mu bireke kuko ujya ntazi yari karaja kabisa munezero naraherekeje abandi oya ntiwaherekeje gusa birabaho umwana navyaye umwana nakuye mu nda yanje akangira ivyangizi akanta hanze mama oya ntacyo Sere mureka tuze hanyuma ujya nawe munazomutorera umuti Mugenzi Imana yaduhaye ubwenge twese ariko uravye ubwenge Imana yaduhaye kubukoresha biratandukanye ushatse kuvuga we Prince ntubona ibyo ariko arakora ahubwo uri kuvuga ibintu bya Prince kwera byanjye byanshanze sana raba Prince ukuntu yirukanye mutonyi wiwe na mama wiwe ariko kubwiki baza ndabwira ikintu kujya no kutamenya yakabanza kubaza kujya ntavyo ari gukora hajya niho habereye ubujuju iyo abanza guhanuza akamenya neza ico umuvyeyi ari bijya ntavyo ari kugira Jesse mbona nyimbara bijya ntavyo ari kugira kwera je nibaza ko n'imiti yo birimo kuko nta muntu ashobora gukora ibintu nkabijya lakini kweli ntakoresha ubwenge raba nawe ibintu nkabijya kuri mama na mutonyi wiwe bakirwa barahangayika wewe ubibona gute nawe raba ubingena asigaye bayeho nabi urabe ingene yagiye kwigura umukobwa wa Murundi atazi batavukanye akimera kwirukana uwo basangiye amaraso akirukana na mama wiwe ivyo kubwa wo bikora uri umuntu ufise mu mutwe hakwije neza wivyo wo bikora nje gutuma nakubwiye ati Imana yaduhaye ubwenge ariko kubukoresha biratugora Vila uri umugenzi ndabizi ariko ikintu nshaka kukubwira nuko cyangeze habi gute aho ubona grand frère Prince yatwirukanye jewe na mimi Prince nyene nzi yabirukanye Prince yamura mubeshi
kubesheje no mugenzi wawe gusa ama aho ubona hajya muhira ni tukihaba jewe na mwana sinzi umukobwa yahuye na Prince sinzi ibyo ari mu Prince ushika naho aza kumuha yari matungo yose Prince nyene gusa jewe nyine umfashe ikintu kimwe chiki nyine umfashe kuyaga na Prince parce que jindi mutoyi wiwe na nahura ariko wewe umuvugishije ari igihe yo gutahura mba yararotswe sukurogwa gusa n'ubujuju burimo ndagusabye mfashe icyo kintu kandi uzokoze icyo ni ikintu nkwiye kugikorerako. Icyo kintu si ikintu cyo kwanjanjwako, reka je nzogikorerako mvugane na Prince natantahura nawe tuzoraba ukundi kuntu tubigenza. Okay, je ndakwizeye kuko usanga yararozwe. Ivyo ntivyumvikana. Abakobwa nabo tubakunda ni babi cyane. Ndakubwiye abakobwa umaze kuja ku mukobwa ugashira y'amaguru n'umutwe basi hajye ubugiye. Mugabo reka ndaza kugikorerako. Okay, merci. Tekana nta ngorane Prince aranyumvira biraza kugenda neza. Hama mu buzima niko bimeze wihangane. Biraza none. Warugiye uko? Je niyo naringiye. Okay. Sawa sawa. Humura ahubwo ubu n'umwanya wo kwiyumvira mbega dukore iki kuko twese niyo nzira ahubwo tangura kwiyumvira ukuntu none tumuhamba gute mama gusa numasere se ndazi kubabaye kandi byatubabaje twese ariko numa kabisa numa twiyumvira ibindi dukora Mori humura tekana ahubwo twiyumvire gusa ukuntu dushobora kumuhamba Sele 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 Sele
Prince. Uko bibona icyabaye. Uko bibonesha amaso abiri ibyabaye. Arageze yahurira. Nubwo ko yari umubyeyi. Ariko bwa mbere warabirukanye. Ahubwo sinanzi uko nta munsi nziba yuko. Marese. Sere, ihangane. Ihangane. Vraiment applaudissez. Urabona narakazi igikorwa. Wow, urumva iyi niyo biti nsinzi twari tugomba gushikako. Aha ndibaza ko hapima nka hectare nka 24. Hariya. Voha. Urabona rero iki kintu je sinumva ngene nishobora kugushimira. Kubera ko iki gikorwa ukoze nizo ndoto zanje buri uko njyamye niko nahora ndota iyo nicaye nivyo bintu nahora niyumvira ni gute nshobora gushikira hano hano. Vraiment nanje ndakwemereye yuko nzoguha icya gatatu cyo hano. Icya gatatu cyo ngaha ni wewe uhamiliki. Ni wewe iwawe. Sava? Okay. Nibaza rero yuko nta ikirori gisigaye nico kugenda ahantu tukishara ahantu tugatuza tugafungura tukanywa ku buryo duhimbaza no musi mukuru. Se wibagiye yuko niki gitoka ari ci wanje. Basi utuntu abarutuntu duto jera hano simba shaka ibi. Gico shaka no gutaka. Gusa. Ubutaka lato. Ku buryo nshobora gukasheta ngaha nkagira ico nunguze. Ntabwo waburose ngaha. Mu bintu nazofa ndakwibagiriye n'iki kintu kirimo. Kuko ibi urongeje ikintu kimwe mu rukundo rwacu. Kuko buruko njyamye bukubona kangu buruko ndiko natembeye aha hantu hari handakishije. Hasi ni wawe nyene. Kuko ndiko ndumva umenga sinumva ingene ndi bugenze hano. Awe ndo Prince. Nuyo nyene. Okay. Urashaka iki ngaho wa mutama? Urashaka iki? Bacu. Sindagutaho. Bacu. Hezanya nawe je ndavyibaza. Nibiki? Umushisa tugende? Nibiki byo ubona nivyo nyene? Fase kuvuga. Ma chérie. Nuyo wa muhungu. Prince. Mana yaraguhaye occasion urananirwa kuyikoresha. Desha azomo mala.
we nta jambo nari mugifise ngaha muri no tongo are zigera ku 21 nta jambo ufise ngaha nta nuruhusha ufise ngaha go guhonyora ngaha muri no tongo ndibaza yuko ni waba ushaka amahoro n'ingene ushobora kubaho neza ushobora gukita kandi ugakitana hanze sindashobora kugutahura neza kuko deja aho uri ni wanje ushaka ngiye biki ndagutahura iwawe biragoye kugira ngo ntahure Prince urazibona zino document gendana nazo muri email urazibona hari ubundi buhamya ukeneye ese ahavuga ngo ni yiwe we nahi wawe Prince niwe ushobora kumwereka ikintu nk'iki no waruzi uko nagukora ikintu umviriza kumbe gwa rukundo gwa hari plan ushobora kumureka uve ndakubwire ni kurugutura amatwi wawe wumve neza hajya nariko ndakubesha kandi ntiwishiramo ko je ndagukunda ntabwo ndagukunda na gato ufise uwo ndamukunda we attention sinkeneye ABCD tumvikana okay Prince nzirira goroye ndavyibaza mvira mu itongo ntureko kwanza nkawe ubona je nukundana nkawe mfatira telefone Estela Press